ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Inzego z'ubuzima zegereye umupaka u Rwanda rusangiye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yibasiwe n'ikiza cy'indwara y'ubushita bw'inkende. Ziravuga ko abaturage badakwiye gukuka umutima nubwo agace ariko kabonetsemo babiri ba mbere bayanduye mu Rwanda. Ntago twifuza ko bagira igihunga, ariko bakwiye kugira ubumenyi kuri iyi ndwara. Ni indwara ishobora no kwica iyo umuntu ativuje ku gihe. Bivuze ko rero umuntu ku giti cye akwiye kumenya icyo akwiye kubakora kugira ngo atandure indwara. Mu Burundi bamwe mu bashinga amateka baranegura ingingo zimaze imisi zifatwa na leta zo gukura zimwe mu nzoga ku isoko zagirizwa ko zidakwiye ibisabwa. Naho mu gihe abayobozi b'ibihugu bya Afrika muri kino cyumweru bongeye guteranira i Beijing mu nama ihuza Ubushinwa na Afrika, BBC yagiye muri Kenya kureba icyo gahunda y'Ubushinwa yo kugeza ku mirenge 10,000 hirya no hino muri Afrika. Televiziyo yerekana amashusho mu buryo bw'ikoranabuhanga rya internet yagezeho. Turafite n'ikiganiro baza muganga. Mwiriwe mwese, ikaze muri aya makuru yo kuri wa gatanu, turi ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 9. Aya makuru ku buryo burambuye ni mukanya. Nina Iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Umunyamerikakazi w'imyaka 26 aharanira agateka kazina muntu yiciwe mu karere ka Cisjordania kabamwe abanyapalestina kagenzurwa na Israel. Biravugwa ko Eshenor Ezgeade afise amamuko muri Turkiya yari yagiye mu myerekano yo kwiyamiriza ukwiyagurira agataka gukorwa n'abayahudi mu gisagara ca Baita. Ni inkuru ya Mike Thompson mwumva mwijwi rya Siriake muhawe nayo. Eshenor Ezgeade yari yarashwe mu mutwe n'abavugwa ko ari abasirikare ba Israel bariko baragerageza kuburizamo imyerekano ya burindwi yo kwiyamiriza ko Baita yiyongera ku turere twakolonijwe. Ibimesha makuru byo muri Palestine bivuga ko abasirikare barashe amasasu, batera grenade n'ivyuka bikoroza amosozi abari mu myerekano. Uharanira agateka kazina muntu w'umunyamerika yanyarukanywe mu bitaro hafi ya Nablus, ariko mu nyuma yaciye yitaba Imana. Gushika ubu igisirikare ca Israel ntaco kiravuga. Bivugwa ko Ezgeade yagize uruhara muri ako gace mu bikorwa byo gukingira abarimyi b'abanyepalestine ibitero by'igisirikare ca Israel hamwe n'abakoloni. Abakoloni baba bashika ibihumbi 700 by'abayahudi ubu baba mu turere bigaruriye n'uduce twa Cisjordani. Benshi mu makungu babona ko gukoloniza ivyo bice biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Ivyo Israel yamiriza. Icegera c'umukuru w'igihugu ca Kenya avuga ko hakiri abana 70 bitazwi iyo bari inyuma yaho umucanwa uhitaniye ubuzima bw'abantu ku ishure mu karere ka Nyeri kari hagati mu gihugu. Rigati Gachwagwa yagendeye ishure rito rya Hillside Indarasha inyuma yaho umucanwa urandagase mu nyubakwa abana b'abahungu 150 bare baryamyemwo. Abantu barenga 2,000 baragerageje gutabara abo bana. Benshi muri bo bari bahungiye musi y'ibitanda. Abana b'abahungu 17 vyemejwe ko bapfuye. Icatumye uwo mucanwa waduka ntikiramenyekana. Umukuru w'igihugu yategetse ko hakogwa amatohoza. Umuryango w'inyagano w'umunya-Israel yiciwe i Gaza uvuga ko amafoto yiwe ya propaganda yashizwe hanze n'umugwi wa Hamas akwiye kuba nk'akamo ko gusaba isi kugira icikoze. Hersh Goldberg Pauline yari umwe mu nyagano 6 zatowe zapfuye kwa gatandatu. Igisirikare ca Israel cavuze ko barashwe umwanya muto imbere y'uko ingabo zitoraho bari irafa. Abavyeyi bo mu nya-Israel w'imyaka 23
afise n'ubwenegihugu bwa Amerika bavuze ko atamuryango n'umwe ukwiye guca mu bihe nk'ivyo bariko baracamwo. Bavuze ko hakenewe gushirwaho ingamba ubu zo kurekura inyagano zisigaye ibintu bitarayangara. Iyi mwumva ni BBC Gahuzamiryango. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ingabo zigenga kandi zitagira aho zihengamiye zikwiye kurungikwa muri Sudani mu gihe ingwano ikibandanya kugira ingaruka zikomeye ku basivile. Umugwi ujejwe amatohoza warasuzumye ibivugwa n'ababibonye muri Chad, Kenya na Uganda, ariko ntibemere kwinjira muri Sudani ubwaho. Uwo mugwi wavuze ko yaba igisirikare ca leta ya Sudani, yaba mugwi bigwana witwara gisirikare wa Rapid Support Forces, bose bibasiye abasivile biciye mu bitero by'indege bitarobanura, gufatwa ku nguvu, guta muri yombi bidakurikije amategeko no kuboreza igufa, ibikorwa bishobora gufatwa nk'ivyaha vyo mu ngwano. Avugira i Buruseli mu kiganiro n'abanyamakuru, Nabila Masari, umuvugizi w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu bijanye n'imigenderanire n'amakungu n'umutekano, yise ibibera muri Sudani akaga kandi ko ubumwe bwa Buraya hari ico buriko burakora mu gufasha guhagarika ingwano. Umuryango w'Uburayi wiyemeje gukomeza gukorana na Loni, harimo akanama kayo k'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga nabo mu karere mu rwego rwo gushyigikira igisubizo kirambye cy'amahoro kuri aka kaga ka muntu. Amasezerano yo guhagarika imirwano arambye agomba gushyirwaho kandi agashyirwa mu bikorwa byihutirwa n'itsinda ryigenga rishinzwe ubugenzuzi. Hagati aho tuzakomeza gufasha miliyoni z'abanyesudani barembejwe n'intambara y'urudaca. Iyi ngwano yo hagati mu gihugu yatanguye mu kwa kane mu 2023 yatumye abantu baharugwa mu bihumbi 100 bapfa, nayo abashika hafi 8,000,000 bata ivyabo. Abategetsi b'Ipari bavuze ko bazokwita ikibanza gikorerwamo sport izina ry'umugandakazi Rebecca Cheptegei yahoze ahiganwa mu kwiruka mu nkino za Olympique, aheruka kwitaba Imana inyuma yaho mu ntango z'indwi uwahoze ari umukunzi wiwe bivugwa ko yamuseko essence agaca muturira. Umukuru w'igisagara ca Paris Anne Hidalgo yavuze ko Cheptegei yatangaje benshi mu nkino za Olympique kandi ko Paris itazomwibagira. Cheptegei yapfuye ejo kwa kane kubera ibikomere vyatewe n'ubushe inyuma yo kwibasigwa imbere y'abana biwe babiri ku rugiwe ruri muri Kenya. Yahiganye ubwa mbere mu nkino za Olympique zabereye i Paris muri marato y'abagore aho yahejeje ari uwa 44. Ubushinwa buvuga ko bugiye guhagarika kurungika hanze abana kuregwa n'abavyeyi batari ababo, igikorwa catumye abarenga ibihumbi 150 barungikwa kuba hanze mu myaka 30 iheze. Hibizwi neza ikigiye kuba ku busabe bwo kwakira abo bana buriko burasuzumwa. Ibihugu bitari bike vyarerekanye amakenga bifise kuri uko kurungika abana kurererwa hanze. Ubushinwa buvuga ko buriko burahindura inyifato zijanye n'ico gikorwa, ariko kandi Beijing yarahinduye ingene ibona abana mu gihe c'itegeko ryabwiriza kuvyara umwana umwe gusa. Ubu ritakiriho, imiryango hari aho yabwirizwa guheba abana kubera ubwoba bwo guhanwa. Leta y'Ubushinwa ubu ihimiriza abavyeyi kuvyara abana barenze umwe. Jacques. Urakoze Nina Iradukunda. Hano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere kuyerekeranye n'amakuru y'ubuzima. Inzego z'ubuzima zegereye umupaka u Rwanda rusangiye na Kongo ziravuga ko abaturage badakwiye gukuka umutima nubwo aka gace hariko kabonetsemo babiri bambere banduye indwara y'ubushita bw'inkende mu Rwanda. Ubuyobozi bw'ibitaro bya Gisenyi byegereye umupaka buvuga ko buri ku gitutu kubera ko byegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yagaragayemo abarwayi benshi ndetse hakaba nabo imaze guhitana. Gusa bavuga ko abaturage bakwiye gukangurira ingamba zo kwirinda aho kugira ubwoba, kuko iyo ibonetse kare ivurwa igakira. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa.
ahari mu isoko ry'ibiribwa bitandukanye rya Gihumba riri ku nkombe z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Rubavu. Ni hafi cyane y'umupaka igihugu cya Kongo gisangiye n'u Rwanda. Nk'uko bimenyerewe mu masoko, abaturage baregeranye cyane, baba abaje gucuruza ndetse n'abaje kubagurira. Ni mu gihe aka gace ariko kabonetsemo abarwayi ba mbere banduye ubushita bw'inkende. Ikindi ni agace kegereye cyane umupaka wa Kongo, igihugu kimaze kubarura abarwayi babarirwa mu bihumbi 100. Bamwe mu baturage twaganiriye ntibafite amakuru ahagije cyangwa nta nayo bafite na busa kuri iyi ndwara. Ntago nzaho kiba, gusa nababonye kuri telefone bavuze ko kiri guturuka hakurya muri Kongo, ariko ntago ngenda nyine nanjye mfite ubwoba, ngerageza nyine kwirinda kutegerana nabo. Icyo cyorezo ntago ndabona umuntu kirwaye, uretse ko hanze ahangaha n'ubundi kiri kuvugwa cyane. Ikintu dusabwa ni uko twirinda gukorakoranaho. Hari n'abafite amakuru makeya kuri iyi ndwara ariko basanga bigoye kuyirinda kubera ko bagomba kuzinduka bajya gushakisha amaramuko ahahurira abantu benshi. Izina ni Dushimirimana Jean d'Amour. Ubwoba bwo ntibubura kuboneka, ariko nta kundi nyine, nta kundi twetere gushaka ubuzima. Nta kuntu wavuga ati ngo kandi uri kubona hano ari amariro ukavuga ati ngo kemera ukagira ubwoba, ariko ukajya. Inzego z'ubuzima muri aka gace kegereye umupaka zihamagarira abaturage kwirinda kuko iyi ndwara yandura cyane. Dr Oreste Tuganeyezu, umuyobozi w'ibitaro bikuru bya Gisenyi, avuga ko hariho impungenge mu nzego z'ubuzima kubera ko aka gace kegereye cyane igihugu cya Kongo kandi hahoraho urujya n'uruza hagati y'abaturage b'impande zombi. Harimo ko icyo gitutu cy'uko uburwayi buri hafi yacu, ntago twifuza ko bagira igihunga, ariko bakwiye kugira ubumenyi kuri iyi ndwara. Ni indwara ishobora no kwica iyo umuntu ativuje ku gihe. Bivuze ko rero umuntu ku giti cye akwiye kumenya icyo akwiye kuba akora kugira ngo atandure indwara. Ku bavuga ko nta makuru ahagije bafite kuri iyi ndwara, Dr Oreste yemera ko iba ari ukuri kubera ko indwara ari nshya, bityo n'amakuru kuri yo akaba atari menshi muri rusange. Turimo turashaka kongera uburyo bwo gutanga amakuru kuri iki cyorezo ku buryo hatangwa amakuru ahagije. Ikindi ni uko turateganya no kurushaho kuganira n'abakoresha umupaka, kuko iyo bamaze kwinjira bageze ku ruhande rwo hakurya, turashaka ko bagenda bafite ubumenyi kuri iyi ndwara, ndetse tukanabasaba no kugira amakenga. Umuntu wese babona ufite ibintu ku ruhu bakirinda kumukoraho, ndetse na muri bwa bucuruzi guhererekanya amafaranga, byaba ngombwa akaba atakwakira n'amafaranga ye, kubera ko niba umuntu afite ibimenyetso by'indwara akaguha amafaranga nawe ukayafa byakira, wowe wiyongereye ibyago. Kugeza ubu nta ngamba zikomeye zafatwa, gusa mu gihe igihugu cyitegura itangira ry'amashuri mu cyumweru gitaha, guverinoma y'u Rwanda iherutse gutangaza ingamba zo kurwanya ko ubu bushita bwagera mu mashuri. Abanyeshuri bose bagomba guhagurukira ahantu hamwe kandi bakemererwa kwinjira mu mamodoka ari uko bamaze gupimwa niba nta waba yaranduye iki cyorezo. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango, mu karere ka Rubavu. Tuve mu karere ka Rubavu twerekeza mu Burundi, aho bamwe mu bashinga amateka banegura ingingo zimaze iminsi zifatwa na leta zo gukura zimwe mu nzoga ku rubuga zagirizwa ko zitakwije ibisabwa bagiza leta kugira ibihushane. Ni mu gihe ariyo itanga impusha ku nganda zihingura izo nzoga, mu nyuma igahindukira ikavuga ko zidakora mu mategeko. Aho bashinga amateka babona ko abadandaza bagwa mu mporero, bakabona ko bakwiye gushumbushwa. Ibi babishikirije kuri wa gatanu igihe umushikiranganje w'ubudandaji yari aramutse yishura ibibazo bitandukanye byerekeye ubwo bushikiranganje. N'inkuru ya Gildas Yihundi Impundu. Abo bashinga amateka basa n'abadatahura ingene leta ikora muri iki gisata. Ku bwabo abanyagihugu bari mu mihinga itandukanye y'igihugu baza kurangura izo nzoga kubera babona ko ziri mu mategeko, mu nyuma bakamera nk'abakubiswe n'inkuba. Mugabo wagahombo bariya bene gihugu batoyi baziranka badandaza mu isoko za Mabanda za Kayogoro, namwege murabibona abapolisi birirwa barirukako baza kuzifata, hariho nabo bapfunga kandi bari bazirankuye biciye mu mategeko kuko n'ikigo BBN cari caratanze certificate. None agahombo by'ukuri bagira, ntimwumva yuko hari hakwiye agashumbusho kabo. Bamwe mu bashinga amateka baranegura ingene impusha zitangwa ku nganda zihingura izo nzoga. Mbere jewe jare propose n'imiburi buri basi automatically kanywa des étapes. Etape ya mbere umuntu yaje gusaba
etape igira kabiri bakamuha certificat provisoire bagaca bagenda gusuzuma ati reka turabere ibintu ariko arakora ko ari byo by'ukuri hanyuma agaca beza agacamuha certificat definitif hanyuma bagiye kuyima agaca agenda kandi bagasura agasuzuma ati ibyo twagutumwe uriko urakora nivyo atari uko naho muri ko muraduhenda. Kuri ivyo bibazo umushikiranganje yatanze inyishu. BBN imaze gupima les échantillons ziri ku isoko isanze hariho de no conformité ni ngombwa ko yavertisanye n'Uganda ikamubwira ati ibyo waje gusabira uruhusha pour la conformité muri kurabikurikiza mu gihe utari kurabikurikiza baraguha ikiringo cyo gukosora ayo maeka muri ico gihe iyo byanse ko umuntu akosora hakiri kare niho rero BBN ikigaruka avuga uti ko twaguhanuye kuvyo wokora kugira ngo ukonforme kuri norme ubu rero igikurikira ni retrait de certificat. Gildas Ihundimpundu Ibujumbura. Mukomeje kumva BBC gahuza miryango muradukurikira kandi kuri Kisoro FM amajyepfo ya Uganda habari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live ni saa 12:45 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Hashize hafi imyaka 10 Perezida Xi Jinping w'Ubushinwa yemeye mu nama ihuza igihugu cye n'umugabane wa Afrika kugeza ku mirenge ibihumbi 10 hirya no hino muri Afrika. Televiziyo yerekana amashusho mu buryo bw'ikoranabuhanga rya internet. Uyu mushinga wari wahawe ikigo cy'itangazamakuru cyo mu Bushinwa Star Times. Mu gihe abayobozi b'ibihugu bya Afrika muri kino cyumweru bongeye guteranira i Beijing mu nama nk'iyo, BBC yasuye imirenge yo muri Kenya kugira ngo imenye niba abaturage barimo kurushaho kureba ibiganiro bikorerwa mu Bushinwa kandi niba ibi byarahinduye ukuntu babona iki gihugu. Ibi hari ababibonye nk'uburyo Ubushinwa bushaka gukoresha mu kurushaho kugira ijambo binyuze mu buryo bworoshye. Ni inkuru ya Sean Yuan mugezwaho na Nina Iradukunda. Ubu ndi mu gacimbiri ka Ola City nko mu masaha 3 ugiye n'umuduga mu burengero bwa Nairobi. Ni hamwe mu ducimbiri turi mu mugambi wa Star Times ufasha uducimbiri ibihumbi 10. Igihe nariko ndagenda mwibarabara narabonye ivyuma bifasha kubona amashusho ya televiziyo za Star Times zizwi nka antenne parabolique canke dishes n'ibihome bicafye ko ibirango vya Star Times. Muri uyu mugambi ubwa mbere ababa muri utwo ducimbiri baronka vyose ku buntu, ariko bamwe babwiye BBC ko inyuma y'amezi make bategerezwa kuriha amahera yo kwiyandikisha. Ariana Nation Gondiek ni umwe mu bafashijwe n'uwo mugambi, kandi kuri we n'abandi baba mu gacimbira bamwo yari ubwa mbere yararonse ukuntu haraba amashusho ya televiziyo ava kuri satellite. At first when it was installed we were given bwa mbere bayishyiramo twahawe amezi 6 y'ubuntu, nyuma yaho twatangiye kwishura, ariko ntibyari byoroshe, byari bihenze gato. It was a little bit expensive. Utiyandikishije amashusho make niyo yabara y'ubuntu. BBC yaragerageje kuvugisha Star Times kuri uko gusuzuma ku buntu, ariko nta nyishu yaronse. Kubwa Richard Bett, umukuru wa kandi gacimbirika Ainamoy kafashwa n'umugambi wa Star Times, si bose bashobora kwigondera Star Times. Amafaranga yari menshi kandi abanyagihugu nta nivyo bari bazi. Twaciye tugenda turababwira kwako arakigoro ka leta ya Kenya na leta y'Ubushinwa. Umutekero uzimbutse ugugwa amahera ari hejuru gato y'amapound 2 ni nk'ibihumbi 15 by'amafaranga y'amarundi, arimwe ibiganiro byo mu Bushinwa nka Kung Fu n'ibindi basubiramo mu zindi ndimi bizwi nka gasobanuye, n'ibiganiro by'ikinyamakuru ca leta CGTN. Dani Madrid Morales n'umwigisha muri kaminuza, akaba yarakoze ubushakashatsi ku kunguko ka Star Times muri Afrika kubwa kaminuza ya Sheffield, akaba nibaza ko ivyavuye muri uwo mugambi atari byo byari vyitezwe. Ntabwo yashoboye gukora ibyo leta y'Ubushinwa yifuzaga byo gutuma abaturage bashobora kubona ibyo Abashinwa bakora buri gihe gihoraho. Yego, hari ibyuma bishya bya satellite bimanitse ku mazu, ariko ibyo ntibivuze yuko byahinduye uko babona Ubushinwa. Ku bantu benshi, icyo ni kimwe mu mishinga myinshi ibihugu byo hanze byagerageje gukora kuri uyu mugabane. Umugambi w'uducimbiri ibihumbi 10 wari ufise intumbero yo kuronsa amashusho ya televiziyo ava kuri satellite mu bice vya ruguru.
ariko abanyagihugu benshi baganiriye na BBC bavuze ko bari bahangayikishijwe ahanini n'ivyari muri ayo mashusho n'ibiciro vyavyo. Nk'uko amantene menshi yaguye ingese, uwo mugambi wamye uvugangwa mu miji nawo usa nk'aho utagihabwa agaciro mu mugambi w'Ubushinwa wo kurushaho kugira ijambo ku isi. BBC gahuza miryango buno ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino. Uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na Yves Bucyana. Mwiriwe neza abateze amatwi BBC. Amakuru y'imikino nyahere muri Afrika. Imikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Afrika cy'ibihugu kizakinirwa mu gihugu cya Maroc. Ikipe y'u Burundi ntamba mu rugamba yarayitsinze umukino wayo wa mbere wo mu itsinda rya 12. Uburundi bwatsinze Malawi ibitego 3-2 buhita bunayobora iryo tsinda ririmo kandi Senegal igomba guhura na Burkina Faso muri iri joro. Kuwa gatatu u Rwanda mu itsinda rya 4 rwanganyije na Libya 1-1 umukino wabereye mu gihugu cya Libya. Ku yandi makipe yo mu karere, Tanzania kuwa gatatu yanganyije na Ethiopia 0-0 Dar es Salaam. Ni mu gihe Uganda iri mu gihugu cya Afurika y'Epfo kuri ubu iri gukina na Bafana naho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kinshasa iri guhura na Guinea. Ku mugabane w'Uburayi, rutahizamu w'ikipe y'igihugu ya Portugal Cristiano Ronaldo yujuje ibitego 900 kuva atangiye gukina umupira w'amaguru nk'uwabigize umwuga. Uyu mukiri w'imyaka 39 yabigezeho ubwo yatsindaga igitego cya kabiri mu mukino Portugal yarayitsinzemo Croatia ibitego 2-1. Muri rusange ibi bitego birimo 131 yatsindiye ikipe y'igihugu, 450 yatsindiye Real Madrid, 145 yatsinze ari muri Manchester United, 101 byo muri Juventus na 68 amaze gutsinda muri Al Nassr, ndetse n'ibindi 5 yatsinze ubwo yakinaga muri Sporting Lisbon. Ngarutse kuri iyi mikino ihuza ibihugu by'Uburayi, ikipe y'igihugu ya San Marino yatsinze Liechtenstein igitego 1-0, ibi ntsinzi yayo ya mbere mu mateka mu mikino y'irushanwa. Igitego cya Nico Sensoli w'imyaka 19 ukina mu cyiciro cya 4 mu Butaliyani nicyo cyashyize akadomo ku mikino 205 San Marino itarabona intsinzi. Iyi kipe iherukaga gutsinda muri 2004 mu mukino wa gicuti wayihuje na Liechtenstein. Mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'isi 2021 Ubwongereza bwanyagiye San Marino ibitego 10-0, naho mu mikino yo gushaka itike y'igikombe cy'Iburayi San Marino yabonye igitego cyayo cya mbere mu mateka mu mukino w'irushanwa ubwo yatsindwaga na Denmark ibitego 2-1. Soreze mu mukino wa tenisi, umunyamerikakazi Jessica Pegula niwe uzakina umukino wa nyuma w'irushanwa rya US Open, akazahura na nimero ya 2 ku isi Alina Sabalenka uturuka mu gihugu cya Belarus. Umukino wa nyuma w'abagore uzakinwa ku munsi w'ejo kuwa gatandatu. Naho mu bagabo uyu munsi harakinwa imikino ya 1/2. Umwongereza Jackie Draper arahura na nimero ya mbere ku isi Yannick Sinner. Naho mu wundi mukino wa 1/2 umunyamerika Taylor Fritz arahura n'umunyamerika mugenzi we Frances Tiafoe. Aha ni naho nsoreje ay'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Tugome aho i Kigali mu kiganiro Baza Muganga na Yvette Kabatesi. Cholelithiasis ni indwara ifata agasabo k'indurwe kakazamo utuntu dusa n'utubuye. Uyu munsi turi kumwe na muganga Rigana Intsinzi mu bitaro bya Kacyiru. Agasabo k'indurwe rero kabana n'umwijima, kaba munsi yawo. Rero umwijima ukora icyo twita bile, indurwe. Iyo ndurwe igizwe n'amazi 80-85%, harimo amazi ariko hakaba harimo n'andi makomposante aribyo binure ndetse n'ama-acide biliaire, ndetse hakaba n'ikigize nyamukuru ariyo bilirubin. Mbese ni nk'amazi ava mu mwijima kuko n'umwijima uyakora, ariko agizwe cyane cyane ni nk'acide. Noneho ayo mazi cyangwa se iyo nduru, iyo turiye ibiryo, umwijima urekura ayo mazi aba yakoze kugira ngo bijye mu mara, bidufashe koroshya ibiryo kugira ngo bikomeze bitambuke neza mu mara, bize no kuba reabsorbe neza. Noneho ugasanga akenshi iyo tutariye
y'amazi ava mu mwijima ajya mu gasabo k'indurwe kakayabika kugira ngo igihe twariye kayasohore. Nicyo iyo ndurwe idufasha. Umuntu rero ubusanzwe amabuye azate akenshi usanga ibigize ayo mabuye niyo bita cholesterol, ibinure, kubera ko umwijima ubikora biba birimo aho ngaho muri iyo ndurwe. Noneho uretse ibinure hari n'ibindi twita iyo bilirubin twavuze, hari ibindi twita amakalsiyumu n'ibindi bigize muri ayo mazi. Ayo mabuye rero akenshi abagizwe n'ibyo binure ugasanga muri ako gasabo k'indurwe iyo hatabayeho kurekura ayo mazi neza agatindamo cyane, ariko si buri gihe, ni ku bantu bamwe na bamwe, hari izindi fagitire nyinshi zishobora kubitera. Ayo mazi rero iyo atinze muri ako gasabo k'indurwe bikarema utuntu tumeze nk'amabuye, tukagenda twiteranya tukaba utubuye dushobora kuba dufite milimetero 10 hejuru ya 10 ndetse tukaba twaba twinshi. Rero ayo mabuye ntaho ava, ntabwo ari amabuye turya, ahubwo y'amazi aba sitotse mu gasabo k'indurwe niho hirema twatubuye tukaba turimo. Ubwo rero ibyo bintu bidasanzwe navuga ngo byirema mu mubiri two tubuye, iyo tugeze mu mubiri bigenda gute muga? Hari icyo bita asymptomatique, ushobora kuba udufite ariko rimwe na rimwe abari duto cyane nta kibazo bigutwaye bitagaragaza ibimenyetso. Ariko icyo bita symptomatique iyo byatangiye kugaragaza ibimenyetso ni ukuvuga ngo ayo mabuye rero, kubera ko ayo mazi agomba gukomeza akajya mu mara, utuyoboro tw'ayo mazi aba ari duto cyane. Rero ayo mabuye akunze gufunga uwo muyoboro cyane cyane bikunda kuza nyuma yo kurya. Nababwiye ko iyo umaze kurya ya mazi aza gufasha ibiryo kugogora. Noneho ni ukuvuga ngo iyo biblotse uwo muyoboro uhita utangira kuribwa, ariyo bita colique biliaire. Cyane ushobora no kubiyoberwa ukagira ngo ni igifu, niho ubabara, ndetse no ku ruhande rw'iburyo hano imbavu zitereye zenda kurangirira hafi y'umwijima nyine ugatangira kuribwa. Ariko uretse no kuribwa hari ibindi dushobora kubona nk'abantu bakunda kurya nyuma kumva aguwe nabi, akenshi agira no duconstipation twa hato na hato, kutituma neza. Hari n'izindi ngaruka noneho complication zayo nyamukuru muri ako gasabo k'indurwe, hari icyo twita inflammation, hakazamo infection, ugasanga watangiye kugira n'umuriro, ushaka kuruka, no muri ya miyoboro deja hakarwara. Rimwe na rimwe bakavuga ko gashobora gutera na kanseri y'ako gasabo k'indurwe. So izo ni ingaruka zimwe na zimwe. Ariko iyo n'ayo mabuye yafunze wa muyoboro, umuntu kubera ko y'amazi adasohoka neza ngo amanuke mu mara, bigasubira nko ku mwijima, noneho ugasanga umuntu yabaye n'umuhondo mu maso, ugasanga ari no kwishima cyane kubera yandurwe itakomeje neza, ariyo bita bilirubin no conjugue. Ariko ntabwo bitera umwijima ubwawo, ahubwo ni bya bimenyetso bigaragaza ko y'amazi atakomeje. Muga, iyi ndwara iravurwa? Iyi ndwara ishobora kuvurwa, hari imiti babanza gutanga igabanya uburibwe, ndetse n'indi miti ishobora kugabanya bya bindi byose navuze, ayo makalsiyumu. Ariko iyo tuvuze imiti n'ubundi ushobora koroherwa ariko bikagaruka kubera ko y'amabuye aba akirimo. Akenshi rero usanga ubuvuzi nyabwo ari ugufata ka gasabo k'indurwe tukakabaga tukagakuramo, kandi umuntu abaho neza cyane nta kibazo. Ni ukuvuga ngo umwijima ukora y'amazi, n'ubundi iyo twasize wa muyoboro y'amazi arahita bisanzwe akajya gufasha mu mara ibyagogora twavugaga, noneho umuntu abaho neza. Iyi ndwara y'utubuye two mu gasabo k'indurwe umuntu ashobora kuyirinda? Mu biyitera tubyirinze kugabanya ibyago byo kuyigira, ibiro byinshi ukaba wabigabanya. Izo ndwara zituma calcium yiyongera, iyo uzivuje rero uba ugabanyije bya byago byo kuyirwara. Ikindi kandi imyitozo ngororamubiri nayo irafasha cyane mu kugabanya ibiro kandi ni ingenzi. Muganga Rigana Intsinzi wadusobanuriraga ku ndwara y'utubuye tuza mu gasabo k'indurwe. Ni naha rero dusoreje, turacyakira kandi ibibazo i Kigali ku gasanduku k'amabaruwa 2790 cyangwa kuri email bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Arakoze Yvette Kabatesi na muganga baganiraga muri icyo kiganiro cyabaza muganga. Mbere kubasezeraho nababwira ko ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzabagezaho igice cya kabiri ku kiganiro twabagejejeho ubushize, n'ikiganiro cyavugaga ku kuntu agateka ka kiremwa muntu kubahirizwa mu Burundi kuvaho Perezida Evariste Ndayishimiye agereye ku ubutegetsi.
ano makuru yarahagarariwe na Prudence Ngiyumva, ku buhanga bw'ibyuma hari Masudi Ibrahim. Mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango. Amakuru yacu arakomeje ni ku rubuga rwacu rwa internet bbc gahuza.com.